Nitekana umunezero ndasubiye kugusuza mwakaze ngaha kuri no bonesha kure. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ry'15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ko hari ibisata by'igihugu bihabwa amafaranga adakwiye kandi biri mu biteza imbere igihugu. Kamwe mu turorero batanga ni nk'igisata c'indero aho bamenyesha ko usanga ibijanye n'ibikoresho vyankenerwa mu mashure vyahawe ayarenga gato imiliyoni 130. Ntarakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuruye ariko nunyemerere ngugeze ko ni inkuru yivuga ko ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero bwabaye ndanse. Aho ni mu ntara ya Ngozi ndetse na Muyinga. Amabohero makuru ya Muyinga na Ngozi mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi baramaze hafi indwi hataronswa ibifungurwa. Abapfungwa baratabaza. Kuva mu ntango z'indwi iheze ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko riri mu bukene bw'imfungurwa. Tumaze iminsi 6 ikurikirana hatabiharage canke ifu dufise, kuko akaba ari kumwe mu barongoye amabohero hatomora. Uwavuga ko abapfungwa bari mu bihe bidasanzwe. Indwara ziriko ziradufata kubera ubukene bw'imfungurwa nka malariya iradufata cane. Iciza nuko imiti iboneka ku buntu, ariko kuyifata ata mfungurwa bitwica gusumba. Uko akaba ariko abapfungwa bagaragaza umubabaro. Ku murango abapfungwa bararambarara hasi kubera inzara. Uko akaba ariko amasoko yacu mu mabohero hamenyesha. Abaganga bo mw'ibohero bararengewe n'ibitigiri vy'umurengera vy'abagwayi. Abenshi bagwaye malariya canke inyonko. Bamwe ni ngombwa tubajane ku bitaro vya Muyinga mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri mu kavuriro k'ibohero. Uko akaba ari kumwe mu baganga asigura. Amasoko mu bijanye n'ubucamanza akaba avuga ko bamwe mu bafungwa bashobora kumara iminsi 2 hataco bashize ku munwa basegerereza ivyo kurya kubo imiryango ibizaniye. Uko akaba ariko ayo masoko asigura. Mw'ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko naho nyene ingorane ni nk'izo nyene. Abapfungwa bamaze hafi iminsi 5 hatabiharage baronka. Amasoko yacu muri iryo bohero akaba avuga ko bamwe bamara umunsi wose ku vyuma vy'umuryango basaba umuntu wese arenganye haciye impande y'iryo bohero. Barasegerereza kandi ku bantu baba baje kuramutsa ababo kugira ngo bafungure ubugari. Bamwe bafata umunyu bakawuvanga n'amazi bakaba ariyo bakoza ubugari. Ntafise amafaranga yo kugura imboga ntegerezwa gukoza ubugari amazi ashushe avanze n'umunyu. Uko akaba ari kumwe mu bafungwa yatumenyesheje. Amabohero makuru 11 yo mu Burundi arimwo abantu 13,000 mu gihe batategerezwa kurenga abapfungwa 493. Nayo mbandanije n'aya nkuru nari ngugejeje ko mu ntango zano makuru nuko bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ko hari ibisata vy'igihugu bihabwa amafaranga adakwiye kandi biri mu biteza imbere igihugu. Kamwe mu turerero batanga hakaba ari nk'igisata c'indero aho bamenyesha ko usanga ibijanye n'ibikoresho vyankenerwa mu mashure vyahawe ayarenga gato imiliyoni 130. Umushikiranganji w'ikigega ca leta akabasigurira ko leta ishaka gushira imbere igisata c'uburimyi kugira abantu baronke ivyo bafungura. Audace Niyonzima akaba avuga ariko ko n'igisata c'indero kitibagiwe. Ahamenyesha ko ubu abanyeshure biga kaminuza y'u Burundi bazokwakira imirwi 2 de promotion combinée. Yabivuze mu gihe abashinga amateka bariko bariga ineguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira w'2024 bemeje mu ntango zino ndwi. Nayo mpuyariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko leta zunze ubumwe za Amerika iriko iraburira abanyagihugu bayo kubangira gufata ingendo muri Uganda. Leta zunze ubumwe za Amerika iragabisha abanyagihugu bayo bipfuza kugendera igihugu ca Uganda kuba barabangiriye kujayo. Ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryabwo bwashize ahabona kuri uwa kabiri bwamenyesheje ko abanyagihugu batandukanye muri Uganda bashobora kugabwa ko ibitero vy'iterabwoba bagakorerwa n'ayandi mabi bakongera bakazira itegeko rihana abaryamana basangiye ibitsina. Mw'iryo tangazo Amerika ivuga ko itegeko rihana abahuza ibitsina babisangiye riheruka kwemezwa muri Uganda rigiye gutuma haba abantu bahanishwa umunyororo wo guherayo n'igihano co kunyongwa.
Umushikiranganji wo guhanahana amakuru muri Uganda Chris Baryomunsi yabwiye itororokanirizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko Amerika ibwirizwa gutahura ko Uganda hari igihugu cigenga gifata ingingo zibereye abanyagihugu baco kitarinze kugendera mu mategeko n'igitsure c'amakungu. Chris Baryomunsi yabwiye AFP ati barafise uburenganzira bwo kuburira abanyagihugu babo bababuza kudakora ingendo muri Uganda, ariko ivyo gukangisha iki canke kiriya nta kibanza bagifise kuri ino si. Tubamenyeshe ko Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yateye igikumu kw'itegeko rihana abahuza bakundanye bahuza ibitsina igenekerezo rya 29 Rusama 2023. Iryo tegeko riri mu mategeko akaze gusumba ayandi kw'isi aho ritegekanya ibihano biremereye birimwo ivyo kunyongwa hamwe no gupfungwa ubuzima bwose ku bahuza ibitsina babisangiye canke abashigikiye abakundana n'abo bahuje ibitsina. Nayo mu bindi kandi nuko ngo nta kibazo cibonekeza mu badandaza bakuru bo mu gisagara ca Bujumbura kubera isubizwa ry'inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5, aho bavuga ko babandanya kuzakira ukuri kwamye gushika kw'isango rya nyuma. Abadandaza ibirato, impuzu, ibikoresho vyo mu nzu n'ibindi twagendeye kuri uwa 15 Ruheshi 2023 tubasanze mu masoko atandukanye nko kwa Siyoni, Kotebu hamwe na Ruvumera bavuga ko bo ata kibazo kinini bagize. Abo twaganiriye batwiganiye ko impamvu ata kinini cahindutse kuri bo kubera basanzwe bafise impapuro ndangamudandaza registre de commerce hamwe na nimero ndangamudandaza NIF vyanditswe kuri nimero ya konte yo muri banki, ngo amahera yose batwaye kubitsa muri banki barayakira kandi nayo bakeneye barashobora kuyaronka iyo basanze ahari, kuko ivyo bakora biba bizwi kandi basanzwe babirihira n'amakori. Nk'uko babandanije babitwiganira, ngo abatashoboye kwiyandikisha nk'abadandaza mu mabanki ngo bandikishe igitabo ndangamudandaza hamwe na NIF nibo bafise ikibazo, kuko bobo badashobora kurenza kubitsa amafaranga arenga imiliyoni 10 hamwe no gutora ayarenga ibihumbi 300 mu marundi. Hama bigaca bituma badashobora kudandaza neza kuko bobo badashobora kwakira neza inoti ziriko zirasubirizwa. Nubwo biruko ariko rero ngo ibicuruzwa bimwe bimwe bisa n'ivyadugijwe ibiciro kuko abadandaza benshi badaheza ngo baronke amahera yo kuja kurangura, hama bigatuma baca badandaza ivyari bisanzwe biri mu bubiko bagaca baduza ibiciro kuko aribo baba babifise bonyene. Ese aho muherereye hari impinduka zibonekeza ku biciro kubera isekeza ryo gusubiriza izo noti? Twandikire. Akaba ari naha nsoreje amakuru nari nabateguriye hariko aravurwa irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Twabagejeje ko amakuru avurwa ku vyabaye ku ngingo zimwe zimwe nyene ziriko zirafatwa ku bijanye n'ingengo y'imari itegekanya gukoreshwa n'igihugu c'u Burundi. Tubabwira ndetse n'amakuru yo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi hariko aravurwa muri Uganda, ndetse tukaba dusoreje kuri aya ngaya hariko aravurwa ku bijanye n'abadandaza bo mu gisagara ca Bujumbura.